kunya bitukani akimwe akanyura ibiki kwa umwana akimwe yahure kasi yangu kikure chini murazi uko mani gatahane jena magitu yake gatahane jena magitu yake gatahane muhenaho gakoniki oya icyo sana najye nokora ngo ndamufesisi unafata na iki nibiki oya onodote nimana senga sinzi ko yo binyemerera oya je ndumukizwa Miki we vyarangiye gute ntuzi ngene vyarangiye kana Miki ujazo ofa imbere nguje Miki na mukunda nka Miki kumuzana nga imbere ya man umviriza Twimwe tena wewe apa uzazana ngo Miki habwo itaje ringohera vuga sisi cantunza gusa yo sindamubonye gusa niyo anerefone urabona wewe gusa yo anerefonye ngumva akaje kiwe bituma ntunza Shabo yo ndamumotereje gusa akuja imbwa imenya seshe bujihiri ahari aka canumva ifituza ukore umva utuje nawe story ni kada tuje zo kumena amazi yani mbobo story ni mbobo azokoma agenda mu bakobwa story ni mbobo ne ujarina imbwa babejira famba ngimbwa ikiri ujarana imbwa rero imwe karu hariyo ngana story ni imbwa wa muri umugore umuimbiri umwe rero sawa Stone ni imbwa ndakiwa Stone me bro man umuntu aida kwana uja Stone kujamana none ari umviriza cyakabiri niyizi wewe wiyizi kujya abagore babandi umuntu ahaguruka makaje agenda murawa ukinumira cyangwa umufyeta n'umunota sha kumufyeta kamumara kumanda ewe Yo, what's up, buddy? What's going on? Makim the Price on the OG right here. Rero, bavuga ngo kure y'amaso si kure y'umutima. Sivyo? Kandi cy'amaso atabashe kubona umutima wabasha kukibona no kucyumva. Imbere yacu tukiba turi kumwe na Are ni yampumye yacu no muntu nk'abandi ntitwomonka tumuhoye ivyo. Ndazi kenshi yari abantu banyanka bavuga ati eske kubera iki yakima ashobora kumutwara ahantu bakamukubita? Gusa ntibari uko ni muri ya nzira yo kurondera amahoro nyene. Are umeze neza? Ndashima ariko Stone ntabari nga hafi oya Stone ntaho uriho ono musinashatse tuyage twiyagure twisanzureje nawe Are meze neza rero ndashima Uwiteka kabisa umeze bo meze fresh sisi madame wawe raho akarancumbura akagari mvenganshika mfungura mumeze neza ndi fresh kwe bewa mwana ntumwandikije ni muramfutisha kwa Stone mwana munabo uri pole Wiruni bugebo pole kwe ni fresh lakini Ale yes Mr. Ale Ale je ndishimye kukubona kandi Are kandi azi ari ginga ngo urabishika ukanyumvira n'abatakimaranya nka sana kuko nta kuntu utuma ku muntu ukazana undi pembeni Jesse mbona ariko maze gushaka umuntu pembeni na jenga uje ko tujyana kandi nkoko zubu nigitsikigwana uriya urumva ikibazo sico right Stone genda bizi ntiyonanirwa kukurondera wewe man agukeneye kugirira nabi ahubwo icyo nabonye wewe uraryoherwa jewe na Stone tugira iki none yankuru urayivunye tushwana tugwana fanje ndakuturi inkoni none nanjye guhabuye nanjye gutabiye nundi munsi nzobisubira je nkubisimwe ndi icapi nanjye ndaguvutuye reka tuyage umviriza jewe akimundi munsi azuna Stone ngo iki nibiki atavyonzi akandondera ngo akanzina
pembeni ngo tuvugane Ari wewe nzomubora Ari umviriza kimu kwanza wewe wavuze ngo ntumutinya Stone sindamutinya werekana yuko sindamutinya angiriki ujya munsi ntiwabibonye wowe ntiwabibonye wowe ntiwabonye Ari nuko no I mean like ndamutelefone Stone ntumutinya mu telefone sindamutinya sindi jenyene urashaka kubona ndi jenyene ariko pembeni ariyo nyene sekte yiwanje ubwa mbere wavuga uko nyene niyaku oya twarahanganye navyo wabonye wowe navyo wabonye ko twangaye igihage navyo wabonye wowe ko twangaye navyo wabonye asiye kubali kushindwa sio mshindano uzuremera Stone we ntimwogwa nemera ibiki nibijya vyuma yishinga ngo Patrine ikiri biki niko mama barakini mtu mama akisha kucha munne mama yangu asha ndakenda mama yo yandahiro yakoresha umwanya ngo mba ndakenda mama ataye kumfata mukuru kw'Imana Ari Stone we niho mukubita kawe nta bantu ufise numukwara gusa ahubwo sawa ni mukwara kweriki kwa yabari je nabahuje kugira tuyage sivyo kandi kintu nakoze ni ciza bisigure yuko nyimba Stone yarakuretse ukava mu maso yiwe kandi umurira umugore akavuga ati fresh none sisi ntihamwe kugenda fresh je nakoze ikintu cy'abantu bakuze sivyo birutwa naho yari kuguhamagara mu mitane cyangwa kurondera abantu akakuvutura amane kandi Stone we ntiyo kunanira we Stone ntiwo munanira buravuze agomba gukubite yona gukurayo mazo urabona katabona yo oni choki ubuje biragoye kugira azogira iki ankubite biragoye kubera iki nakabone yo nokora amaso gute bahora baca umugani mu Kirundi ngo nta mupfu yinukire ngiye ndabona umupfu yinukire sawa ego namwe muzobibona ko Stone okay nk'ubu wewe nahubiye nkubita wewe we nahubiye nkubita wewe reka nibarakubohe n'ubu nyene ndarabikeneye kuko nta mugabo yovuga nk'ibi byose atakintu yishikimirize iki nibiki afite washo kwandi jenyene ariko utazi security yiwanje ari urazi yewe ko ndagushigikiye urazi ko ndagushigikiye mugabo ari kurantera shavu nagenze bagushigikira kushigikira mushigikira unzanira mbari Stone amakuru ibiki twanashwana urashikengaho okay akarorero sivyo wewe nk'umuntu ubona ko mukunda sisi gose nkuko bivuga imagine nk'ubu je ncenda mukuje wowe cumfata gute nivyo nakunda gerageza si ujya Stone sinzi ko asha sinzi nazokinda garamye akinda ameze gute sinzi ko azona mwemera uwo mufumu wagiye ko wamuhaye amahera cyangwa n'ubibanye mu muryango umufumu oya none kukatogenda turoga nituroga n'amasengesho bakoresheje amasengesho yatumye kanisha urugo rw'abandi atweretse keya hanga jenenze ngagenda ku mudemu wawe nkamweta keya nkamweka fresh mugabo nivyo hari akavideo kagize imisi gasirikira ku mutando kavuga ngo abagabo bakenye nibo bagabo ba mbere bafuha nibo bagabo ba mbere afite amategeko kandi cyo kintu ndagishigikiye none nawe we witwaza care ndakenye beti bazoguca inyuma ndakenye ariko care ndayifise men ndayifise sana none we woke yagute umugore atamafaranga ufise atamafaranga washaka ufise amafaranga ariko urugo rukakunanira shamwe akaza amafaranga ukirwa mukubita ariko atamafaranga ufise uri mbobo uri mukene udafise ibiki chukura shiki bisigura nawe ni waronka amafaranga uzushitangura kumunci nyuma kubera ubu jamais oya iyo sana naje no kora ngo ndamufesisi unafata na ibiki oya onodote ni mana senga sinzi ko yo binyemerera oya je ndumukizwa Miki we vyarangiye gute ntuzi ngene vyarangiye kana Miki ujazo wafakuda imbere nguje Miki na mukunda nka Miki kumuzana nga imbere ya man umviriza twimwe nawe apa uzazana ngo Miki habwo ijaje ringohera vuga sisi cantunza gusa yo sindamubonye gusa niyo anerefone urabona wewe gusa yo anerefonye ngumva akajukiwe bituma ntunza sha yo ndamumotereje gusa
Akuja imbwa imenya seshe bujihire. Ahari aka canumva Tutuza. Ukore umva utuje nawe Stone ni kada atuje zokumena amazi. Yani mbobo Stone ni mbobo. Azokoma agenda mu bakobwa. Stone ni mbobo. Ne ujanira imbwa babejira famba ngimbwa ikiri ujanira imbwa rero imwe karu hariyo ayo rawo kuguranga ngana Stone ni imbwa wamuri umugore umuimbiri umwe rero sawa Stone ni imbwa ndakiwa Stone me bro mani umuntu aida kwana uja Stone kujamira none ari umviriza cyakabiri niyitsi wenwe wiyizi kujya abagore babandi umuntu ahaguruka makaje agenda murawa ukinumira cyangwa umufyeta n'umuntu sha kumufyeta kamumara kumanda ewe cyane ariko guys ugiye kuva nakabono bwa mbere mbonye impumyi yemera ndakenda mani ntibona mugabo ngo yo kwica umuntu bro ke amajambo ariko aho bigeze ati narushe nene wowe urumwiyahurirako Petit yangu we petit yangu ndende sira ngukugwa murima mukore kwimanja kubera sisi ubu rero tuvuge Stone ni wagomba kwiba umugore wa kwanza baragwaye Stone agomba kwiba umugore wa invitation y'ubukwe ubwo muntemwe invitation nayo ndabona Alain aho usara ukindugaramye ukindugira ntezeya zistora nzokuzura amazi uko biriko urya mukuri kwenda kenda mama umva yandahenda mukuri kwimana ja urya Stone jewe atokiruko ndamuzana ubutaha kutagize ivyo iyi impumyi bantu b'Imana hari impumyi ziyeme mugabo nivyo oya ari weme kwicara hasi bahungu ugiye kuva nakabono bwa mbere mpunye impumyi ziyemera ndakeze mugabo nivyo ibi intumva nazo zikoresha ingufu nyinshi mu kuvuga ubu je ubu aho bigeze birandenze wumva hosara birandenze umukunda cyane Akimu je aho je bigeze ubu je birandenze kandi cyane gose sawa nanje ubu ukazokumva Stone ngari kwa muganga azwani jewe ka usana kumuzana Akimu kuma hamwe usana kumuzana ngamukuru kimana jewe tuzicana tubaza ngo tuzicana sasa mundo ainda lariba nagenda yona ananiambia ngupe tari sara bantelefone mali akadogo karasaze Kashumana sasa ni vitu gani ni vipi vyamufashe nubuze na Stone akadogo bro nubuze na Stone nubuze na Stone ko simanya nubuze na Stone none Stone niwe shetani akadogo bro karamene imani bambwiye yuko yasaze baranipiga simu bapfa kwa riba barambia uyu wa mudogo yasaze ni indi yasaze akadogo yasaze wewe umugore wabandi hamuco uvuga ngo umugore Stone yarumva ngo namubwiye muzi wiwe namubwiye munzu mutahane pole agenda aryamye tunatatonge na mama gi barabara wo nkubiteje naje tuganire telefone asisi azanore ubu rero urasinumva ngaho telefone asisi azanore usira manyama utafise n'imbaraga zo sha ubwiye umugore wawe anane muhira umugore wanza guteka cyama cyamo umugore wanza gutahane kwose umwana umviriza rero akakajama bro umugore wanza gutesema unatakiri man jewe sindi Stone we yale ono amaso yaraboze aka urabona ale akubona tutangivyo mbwiye jewe sinorinda bijya kukuniga je no gira uku hariya Kashumana
kiyahure kasi yangu kikule chini. Bora zi uko mani gatahane jana magitu yake. Gatahane jana magitu yake. Gatahane. Muhe nao bakoniki. Kapatela uma fimba akakiure wewe. Muzabu. Mugoro kwimana. Yo Dev, achana nao, kata kamera, unakata kamera tuongee na Mama G. Kata kamera tujiongelee setu. Tuguma tuyagire tu nyene. Ya. Kata tuongee.